Murabaza kuri street who's the best bazobabwira ko ari GQ to be honest utazanya akanoti sinishura request kuko shaka kuba boss mere nka Kanye West urashaka kubaza banigani jewe nzana kabigani jewe ndapa bagahaguka mengo barya zina ni GQ ni kauzanye beef no kujya kuko sino yivuza amasi ndayicumujya indirimbo nakoze kuri uno mwanya turiko nje ni best rap rero n'ubunyi kuri distract nakoze umva indirimbo ko zoguma kiretse ndavyishakiye cyane yamanitse ndavyishakiye niho novuga ati reka ndabagahengwe n'abandi bashikire nabo nyene bagaragaze impano zabo Hello everyone, what's popping on today? It's your boy from BITV. I go by the name Make somebody am homeboys call me the fan boy. Mbere ya this nabutse muje kuri YouTube channel yacu mugire subscribe, mugende Instagram host tubaduhari wandikani BITV, Facebook page no konyene, TikTok host turahari. So turafise ibisata bitandukanye, hariho videography, hariho photography, graphic design, turafise ibisata cha film ku bantu bifuza kina film babishoboye canke ababikunda umugabo bataratangura kubikina bazobibigisha amatangura ukina film. So umutumire uno munsi nabazaniye no murape ariko sijyambere aje ngaha yaraje muri music debate ariko icyatumye tumuhamagara uno munsi nico yatuzaniye biratandukanye ico yari yatuzaniye ubwa mbere reka manze ndamubazanire abaramutse tutangura. Hey bro, who is able to sit on this table? I don't wanna sign in a motherfucker label. Better than tempo, ndabakubita nembo, and they hit the 3 points like a motherfucker LeBron. If you wanna beef, let's go get it. Rapper so funny like a Tom and Jerry. Shout out to my fans, they are not ready. I'm about to bet before I hit the whole city. Never flow, nigga, utasema Jones. Kama fizo na wapiga to my cones. Now I'm trying to wanna toa them my chose. You the bass rapper, nigga, yes of course. Wakisikia hizi skills wanajiuliza huni nani na wambia ntibazon kiza la antene juu ya biti na tenda miujiza hata demo wako na furaha kinisikiliza. Yes sir. Yeah bro, thanks sana msana kiri good fresh mama musingana namutse bakunze ba BITV ni GQ niga ikivejuru canke igenirira gufata with the rap state gang kiveje muri uno mwandi ko ndamita kiveje kubera akora ibintu bitandukanye n'ivyo abandi bantu. He's out of this world. Yarabiririmbye mu ndirimbo yidra I'm out of this world gwa hikivejuru. Yeah bro, wari mu kiganiro twari twakuranye bwa mbere waratubwiye yuko utadisinze aho bukutu kudisinga si kujya babikora none warayo bitweretse ingene badisinga waduha indirimbo y'umunota 10. First congratulations abantu bose babishobora kwiciro kandika indirimbo y'umunota 10. Ikintu cyambere ngomba kumenya n'ikindi kintu abantu baca bifuza kumenya iyo ndirimbo vyagutwaye mu mwanya ungana gute kugira ushobore kwandika ikintu cy'umunota 10. Nubwo yuko narifise indwi nari ndisishaje gose narifise ibintu byinshi muri iyo ndwi nyene imwe nashoboye kuyimanagingamo kwandika muri iyo ndirimbo ariko pana ngo indwi yose ngompera ku munsi wa mbere ngo narifise umwanya narifise ibintu by'ingendo nariko ndafata ibintu nari ndimwo byatumye rero ntaronka umwanya ndirimo ndandikira mu nzira ndirimo handika ndiko ndakora ibindi bintu nyene umwanya ndawubura muri iyo ndwi yari sishaje gose rero nagiye kuyiheza neza iyo ndwi nyene muri iyo ndwi nyene yose iheze. Numva yuko ubiteranije byose ntizare gutwara ni ko ivyumviro n'abasanzwe ndabifise no mpamvu bitigeze bingora ko no mu muduga ushobora kugenda ndayandika kubera wasanga ivyumviro ndabifise mu mutwe ariko ntaronka umwanya wo kuvyandika ndi mu bindi bintu. Rero numva yuko ndimo nta kingo kiri press numva mugabo byashoboye kumvantwara mu ndwi imwe bivanye mbangikanije n'ibikubona ariko ndakora. Gusora indirimbo ya rap y'iminota 10 no bivuga ko ari nko kwiheba kuri je ni nko kwiheba niyo mpamvu ndiko ndamita kivejo ariko akora ibintu bitandukanye n'vy'abandi bakora. So indirimbo y'iminota 10 kubera iki GQ atigeze yiyumvira ngo reka basingire party ya mbere nzogire ni party ya kabiri nzogende ndagira ama party uno munsi vuze banaka ejo nzovuge banaka ejo nzovuge banaka kubera iki yagiye aciye afata GQ niga bose abavuga mu minota 10 cyari mavuga ati je negeza bose kubavuga niki kintu wabonye yuko ntiwigeze ugira ubwoba ati indirimbo nta muntu azoyumviza kwera imana umwanya munini. Nashase habeho gukurikirana ivyumviro bikurikirane kuvuga umuntu ntatakare kuko bashobora kumviriza party ya mbere party ya kabiri ntuyumviritse cyangwa sanga umuntu ashike kuri party ya kabiri party ya mbere asi biba ari ibintu bivanga sanga umuntu ashike kuri party ya kabiri kumbore yumvise umengo yangu party ngo ni ikaze ngo bwaba indirimbo ari imwe byose babiri hamwe kuko bivanye n'uburemere bw'amazina y'abaririmbye nagenda avuga
usanga nko muri party imwe hariho party imwe abantu bokumviriza iyindi ntibayumvirize nashatse rero bije hamwe kugira ngo feedback izari imwe. Yeah, okay. Mu bindi bihugu navuga mvuze nkaho rap yazananye mvuge nko muri America. Iyo umuririmbyi akoze indirimbo kudisenga abandi barapera baramwishura agasanga bariko baramwishura mugabo kuri uno mwanya wewe nta muntu numwe arakwishura mbega ufata ko batine kukwishura bumvise amajambo ari mu ndirimbo mbega numwanya utarashika mbega nta numwe muri barya barapera bo barakwemereye kuzokwishura canke nta numwe muri barya barapera baraguhaye feedback sanzwe gahunda zabo ntazonsi no kunjira mu kazi kaps cyangwa sinabikoze kugira ngo nashoye kuririmba ati kuba nkoze bino bintu sikugira mvume marashobora kwibaza ngo niko ndugira ku mazina yawe yaje niko nca inzira yiwanje kuba naravuze izina ry'umuntu sikugira ngo namutwara abafana kandi novuga yuko this track ni kim challenge gisanzwe kiri muri hip hop kuvuga umwese afise impamvu ziwe. By the way wari ufise intego gusa yo kuba disinga gusa tu ari ufise intego zibiri. Okay. Icambere ni guhamagarira gukangura umudiho wa hip hop barapere bongere baze dukore nyene hip hop no kuvuga no guto unyishuye mugabo ukagaruka ugakora nyene ibintu biri ku rwego twifuza ukagaruka mu muziki tukakubona nibaza ko ari ikintu uconyohera hama hakaba arimo no gutanga ikosora kwereka abantu neza ko narigeze nayo si ngaha gusa n'ahandi barabimbwiye ngo adisinze kandi nabaye buvuge gusa amazina bisanzwe mu ndirimbo nakoze twa hejuru rero aje mvuga ati ubu rero ubu no gutanga ikosora fresh ko ibintu abarundi bari banabikumbuye byo kumva ama diss track n'ibindi matirika rero ntange ikosora muri hip hop bumve neza ubushobozi mfise muri bino bintu bumve yuko atari ibintu nyene mba ndiko ndarondeza ko hip hop irafise ibisata bimwe bisaba yuko ubikora bisaba ko bicako gasa nk'umuntu ngo numuraperi nta freestyle nta diss track nta mixtape nta haki basanga ari ibintu byinshi adakora gusa yumva nyine ngo je ngo numuraperi rero ni imwe mu nzira niko ndacamo yabadutanguriye kuva hip hop kibaho muri America ama diss track yaraba nubwo gusa ko bitandukanye na beef si beef ni diss ni ibintu bibiri bitandukanye. Okay. Abakunzi ba BITV indirimbo yayise murabaza imari minota 10 ariko ndababwire mwanze mugende kwiraba kuri YouTube channel yiwe ni GQTF7 kuri YouTube channel yiwe wandika murabaza indirimbo cibona wumvirize ubuhinga burimo umvirize ivyo yavuze ariko ukuntu namwakiriye ego yaba hajya kwa rukubaramutse ariko rero na dusubire tumwumve kandi let's go bro let's go tukumve man. Murabaza kuri street who's the best bazobabwira ko ari GQ to be honest utazanya kanoti sinishura request kuko shaka kuba boss mere nka Kanye West urashaka kubaza banigane jewe nzana kabigane jewe ndapa bagahaguka mengo barigya zina ne GQ ni kauzanye beef no kujya kuko sino yivuze amasi ndayicumugya na kugugumwa caramvunye kino gisata cy'umuziki wese peace Christophe Matata biragoye cyane kugira ngo uronke icyata ni higitutu ndakibona sindagifata reka tuyage kwanza nk'abashinga nta mbega hip hop yacu ni heyo bigwaye no kubura ubumenyi canke no kubura umutahe reka ndayishayure kuko sanze yarashaye I'm the rap machine I'm not human kuma nkoze ibi bintu si kugira mvume ngira ncana barapere hama byume by'umwami yashitse kuri mic abandi ni munume. Let's go. Imbere yuko turangiza ndashaka kumenya watubwiye yuko wari ufise intego zibiri ucandika indirimbo kubona rap isuye kandi kuvyuka wowe ni ryari uzobona ko intego yawe yashitse bizoba vyagenze gute muri uwo mwanya? Navuga yuko kubona ko intego yanje yashitse nuko hip hop isubira kuronga teka navuga kandi yuko mba niko ndabona yuko bari ko arabihinduka ko ari abantu baba barigize kumengo ko ari ababona umengo ngira bumenyi bobo baba bafise buke bafise abona umengo nta wundi muntu ashobora kuza burenga rero nukwerekana yuko ego kuyemera twese turavyemerewe muri hip hop ariko hariho icyo navuga ama level asumba ego kugira babone yuko ego ashobora kuba yiyemere mugabo wicaruzi ko ari umuntu agusumba bino bintu abizi cyane gusumba nubwo abayitekerereye rero navuga yuko intego yanje niyo kubona umuziki w'u Burundi muri rusangi uteye imbere cyane mu gisata cha hip hop ego rero tuzobibona twese uko uzogenda ratera imbere tuko turakora cyane ko anje sinzo cyamagarikira ngaho nzoguma nkora nubwo twotera imbere tuguma dukora kugira ngo
tubandanye duha umunezero abantu baba baratwizeye yego bivanye na feedback maze kubona mu commentaire yagiye atandukanye ku mbuga abaraperi benshi barabagira indirimbo umugabo ubugingo jewe ntarabona umuraperi akwishuye genda abakozi ba BITV genda cabona ko uyu ari niyo wa mbere ubugingo batarasubiza kuri kijya kintu genda naramanitse gushika mbonye undi muntu asubije GQ niga muri murabaza ariko mu gusozera ndafise ikibazo murabaza nihagira abaraperi bashika nka batatu bayishura mbega nazo uzasubira kandi usubire ubakomora ubakosore kandi biravana n'ibintu baba baririmbye kubera ntushobora kuririmba iby'ubuswage byose umuntu avuye hariya he ngo ariko aranyishura hama ngo naje ndamwishyura je ndaba capacity unkomye kabisa ukancana nkumva atego no muntu arancanye aho onye vraiment numva umengo ntiwokoreka wisi no kureka wijane ndishobora kugira ikintu nkoze ariko ucanye ibintu abo nkumva umengo biranantwengere basi no bintu kweri aya aho nyizi numva tacho no kwishura ariko umuntu yo nkoma fresh kandi imisumari nyoje nateye muri rya ndirimbo aho ndavyumva ndibuka nigiye mperuka nga muri hejo navuze ati indirimbo nakoze kuri uno mwanya turiko nje ni best rap rero n'ubunyi kuri distract nakoze umva indirimbo ko zo kumasa kirese ndavyishakiye je namanitse ndavyishakiye niho novuga ati reka ndabagahengwe n'abandi bashikire nabo nyene bagaragaze impano zabo je vraiment ko so indirimbo yaba bavuga ati bagire ngo barabire nyene ku apana ku mazina barabire ku rugezo w'indirimbo ko ntibikoze ko nindirimbo nashoboye gushira mu indimi zose nagize indimi zitandukanye nagize igifaransa igiswahili icongereza ikirundi umva n'ibintu ata wundi muntu arabikora azishire mu izo ndimi zose mu ndirimbo the best rap yes of course ego rero navuga yuko for now kuri iyo ndirimbo banyishura batanyishura I'm the best rap yes okay GQ akajambo kagasoni karugi wobwira abakunzi muziki ndundi abakunzi ba BITV n'abakunzi bari muri rusangi kugira turangize ikiganiro ariko ndabibutsa kandi musubire kuri YouTube muraba indirimbo murabaza kandi mu kudusezera natwe nka BITV agenda tugirira kandi kantu kuko minota 10 niyo tugirira ibintu bidakwiza n'umunota wose let's go novuga abakunzi kintu babwira nibandanye bashigikira hip hop muri rusangi nibareke kugira ivy'ubugwi ku muziki wacu ntituragera ahantu ushobora kuvuga ngo jengo naka ngo atari naka ngo abandi oya nibashigikira umuziki umuntu akoze ikintu shigikira ukoze ikintu ciza no kugira uwufana n'ivyiza ariko undi akoze ikintu ciza reka kumubanira vyemere ko yakoze ikintu ciza kuko twese turabana b'igihugu turifuza gutera imbere nibashigikira umuziki muri rusangi ko umuziki wacu uri mu nzira y'iterambere nturashika hahantu abaririmbyi bashobora kuvuga ati uwari we wese nkubu yiyumviriye nyene aryamye akiyumvira ati je ngira ngende kuri stade nuzuze akaca bikora je ntiturahagera baririmbye usanga kugira na stade ntibayuzuza bakabakusanya ari benshi mugabo basanga abafana nibarabe bagire kujya twese dora duhuriza ku mutima umwe iyo intamba zigira zikinu ugasanga stade iruzuye abantu iki igihugu twumva ko ari igihugu nta muntu ashiramo urumva ngo vitaro canke oya kibari igihugu giserutse rero n'abaririmbyi nibabashigikire ntibagume baraba amadefo gusa abana bafana kunda kuraba amadefo ngo naka ngo ibintu ntabyazi ngo ntabyashi ko twese nshobora kugira nivo imwe yatana ko Imana itanga gutandukanye amakabamo na hard work y'umuntu kuna pambana ikintu cyo mpaka yiyamediyo nyine aduze nivo twese ndishobora kunganya level rero ategeza kubaho mukuru ategeza kuba muto ategeza kubaho nyene level zitandukanye rero bafana bakurikirana baririmbye muri rusangi hamanda batumira kuraba murabaza kuri YouTube murabaza this track by GQ bayirabe hama basige commentaire yabo bavuge ico biyumvira kuri yo ndirimbo kuko ni indirimbo nawe ni minota 10 nshobora kuyumvira zose here ntubure ikintu kimwe wasigaranye ushobora kwandika muri commentaire hama bisiganurwa ko indirimbo ziriko ziraza ni nyinshi nzoguma ndabaha ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye vraiment bagira ikibazo GQ wakoze kuza ego reka ndabashimire Bongere daka twagusavye mu minota 10 kuri minota 10 ni myinshi bro Captain muri Avenger GQ nigga the game changer muri no rap nitumumenje nimba utanze baza tuneja ndabica bigacika aba rappers nk'abazika amakaramu bakabika n'amaboko bakamanika ko karakwiye man wakuzi ba BITV umutumire ari GQ nigga indirimbo ni murabaza
ndabibutsa ku musubire kuri YouTube murabe BITV, Instagram BITV, Facebook page BITV, mugire subscribe hose mu duteriteka mukurikirana ibintu byose tubaha ibintu byiza murako ko twabazana n'umuraperi ari ku mwanya naho ndi muraperi karavugwa n'umuraperi ko gusura indirimbo y'umunota 10 nta nundi ari karavugwa. So indirimbo yewe ni murabaza TV ni BITV wari karabazanira umutumire karabaza umutumire ni Extreme the fan boy. Let's go, let's get it. Turabakunda cyane. Ciao ciao.